mu ntumbero yo kunyegeza ukuri vyagirizwa umuyobozi w'ishure rikuru y'imyuga Kristerwa hariho ubuhinga buriko burakoreshwa biciye ku muvukanyi wa Sibomana Emilienne akaba yitwa Burakuvye Renilde akora muri sentare nkuru y'intara ya Gitega. Uyu rero akaba yaragerageje kumvisha Sibomana Emilienne nabo mu muryango ko borondera impapuro zerekana ko agwaye mu mutwe gutyo ngo bace bamurekura. Bikunze rero vyaca bisigura ko ivyavuzwe na Sibomana Emilienne atagaciro bifise kuko vyavuzwe n'umuntu agwaye mu mutwe. Gutyo umuyobozi w'ishure ry'imyuga rikuru rya Gitega Kristerwa akaba akuweko icaha yagirizwa. Iyo ngendo irerekana ko Sibomana Emilienne ashobora kuba yavuze vyo ariko akaruhira kubizira, naho tuvuga ko yorekugwa hanyuma ubutungane bukabandanya igikorwa cabwo nk'uko uwo muyobozi nawe nyene yidegemvya kandi hari ico yagirizwa.